Ndabaramukije inshuti bakunzi mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro vya Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu mudukurikirana kuri megahertz 103 n'ibice bitatu hamwe na megahertz 105 n'ibice bine ndetse no kuma réseaux sociaux kuri YouTube, kuri Facebook, kuri Instagram, Twitter hamwe na TikTok. Uno musi rero ni wa mwanya gukurikirana ca kiganiro mukunda cyane gose kuziko kiri muri wa mugambi ndatira nanje ufashwe mu mugongo na Pasak nanyo nifashwe mu mugongo nishira mu gihugu vya Buraya hamwe na Africalia. Reno niyo nkeza nije ndiko ndakiremesha ndashimiye cyane gose Junior hari mu buhinga bw'ivyo hamwe na Patrick Nkeramihigo bariko baradufasha kugira ngo amajwi n'amasanamu bishobore kubashikira bivanye n'ico muri ko murakoresha kugira ngo mukurikirane kino kiganiro. Uno musi rero tugira turate umwuga uhavu tugora kuvuga mu Kirundi wita umwuga w'aba Deejay, bamwe bitangwa aba disc jockey, baturaza ko umwanya yuko baza kubidusigurira. Tudatevye rero tubakire no muri studio zacu mpere iburyo bwanje kugira ngo bi presente. Ego murakoze cyane kutwakira muri studio zanyu. Ego hama Jenny DJ Feelbite aka Kizigenza aka the Vibe Machine all the way from Runtowndjs, you already know. DJ Feelbite. Yeah. Mugatwibaza yuko ako arakazina kubuhizi amazina yanje ni Chimaye Philbert. Urumva ko ubuhizi nakwenda ndababwiye DJ Feelbite. Niryo zina rijanye no mu gutanguka ukora. Ego niryo benshi banziko. Turaguha ikaze muri studio za Kazoza FM. Murakoze cyane. Haruhande yawe hari je nkaba nitwa Bonima Billy Patrick, mugaba nkabanzwi nka DJ Patsman. Ego afise nama aka menshi, ariyo Patri mukuru, ariyo Buda, ariyo ambassadeur, ariyo el professor. Numva sinoheza. Hagiye bavuze ngo aka babashatse kuvuga iki? Nagatazira kubuhizi also known alias. Okay, byiza cyane. Karibu cyane mu kiganiro kuziko kuri Kazoza FM. Murakoze cyane kuba mwatwiyumviriye. Murakoze cyane. Hama tukaba turi kumwe n'undi musore hano. Yego, nawe tumuhakanye idondore. Amazina y'abavyeyi ni Izonderera Zenobe. Amazina nayo shitsi Bujumbura ntango kuvangavanga imiziki baci bayita ngo DJ Zenobino. Wendo mba ntiwagiye kure cyane ni Zenobe. Kubera muri ya epoke hari hagezeho ba Ronaldinho, ba Robinho, ucabomba nawe ushira ko kandi yego amake nayo simake vraiment aida the blessed boy, Badman Town, Vibe Master, ibintu byinshi cyane. Dize cyane gose. DJ Zenobino turaguha ikaze muri studio za Kazoza FM. Murakoze cyane. Yego. Abariko baradukurikira naganda bamenyeshe abari kumbonesha kure canke ku marezo sociaux bo barashobora kubibona. Turi kumwe n'aba DJ batatu tugerageje kubaraba bose bafise Madrid naho Zenobino yanyegeje hamwe n'inkofero nkeka ari bya bindi bavuga bita aka bw'aba DJ turabahaye ikaze cyane gose muri studio za Kazoza FM. Murakoze. Uyu munsi rero twagira ngo turabire hamwe mbega umwuga w'aba DJ niki. Umuntu avuze ngo mu DJ two kumva iki? DJ Feelbite. Mu DJ kugira tubivuge mu matema mari simple twomwita nk'umu animateur, c'est-à-dire umuntu aza kuanima akoresheje umuziki bikunze hose agafata niyo microphone akaryohera abantu mu rubanza cyangwa mu giteramo. Umuntu aza kwanima akoresheje umuziki. Yes. Ukabira atandukanye ndashaka kuzana nk'ubu gitari canje nkavuza hama nkaririmba mba ndiko ndanima nkoresheje umuziki mbega nanje mba mbaye mu DJ. Oya narimvuze yuko muri façon kubisimplifia sino umu DJ ni mu disque joker ngo twavuze afise ibikoresho bye biri specifique kuri umwuga wiwe. Mugabo l'objectif toujours ni yindi yo kwanima soirée canke igiteramo. Urumva afata imiziki iba yarakozwe n'abandi bantu hama kayishira muri ivyo vyuma tuza kumenya ivyo ari byo hanyuma agaca akabivangavanga bivanye na mood bivanye na no kunabona ambiance imeze hama karyohera abantu. Yes. Hari wavuze ngo Runtowndjs, reka tubaze Patsman, utubwira icyo ari cyo Runtowndjs. Runtowndjs n'umugwi w'imisode indwi bonga mu gisagara cya Bujumbura. Nkuko nabivuze n'umugwi si association ndabisubiyemo ko benshi barakunda kubina ariko bikonfonda bikibaza ngo ni association ngo yaba DJ ya association ni team nka groupe kugira bashobora kuba ariyo nani donc
nka Treason na Rap urabona ko ari ni bantu babiri si umuntu umwe nka We Love Music urabona ko ari team y'abantu babiri si amicale cyangwa association ya donc na Runtowndjs ni team y'aba basore indwi bagiye hamwe bahuje ivyiyumviro bavuga ati reka dukorere hamwe. Iyo team nimba atari banga yatanguye gukorana nka ryari imaze imyaka ingana gute? Ubu tugeze ku myaka 6 ego turiko tujya imyaka 6 muri ko murakora ubu DJ mugabo muri hamwe turi hamwe ego byiza cyane gose Zenobino bon ndaza ndabaza umwe mugabo hagize ubushaka kunganira ubundi nta kibazo nimba atari banga ngoma ndabibaza ugerageje kuraba umugwi kuba umu DJ birashobora gutuma umuntu yiteza imbere arashobora kubikora nk'umwuga gusa atakindi kintu akoze ku ruhande cyane gose kubera deja aho twavuye naho turi buye biratandukanye umuntu arashobora gutunga umuryango akora akazi ku DJ hari n'amaze kubaka amazu babikuye mu DJ urumva ko ni ikintu kirahemba ubu yaturari amazu bamwe barafise imiryango basanzwe bakora akazi ku DJ so biriko biraza uya abantu bariko batahura valeur y'u DJ uyu muntu vraiment ashaka kwibeshaho je n'umwana wanje n'umwana wakuze mu DJ kandi ndabona ukuntu je mbayeho ndabona ico ninjiza ndabona abagenzi banje binjiza ariho benshi batabitahura mugabo akazi ku DJ karenjiza karabiko beshaho umuntu byiza cyane gose none mugerageje kudusigurira rero nkuko feedback yari yabivuze ati no kuvangavanga muziki ubu rero tugerageze kwinjira cyane gose indani nk'umuntu ari ryambere yumvise ivyo bintu vy'ubu DJ biragoye kumva yuko ari ryambere mugabo yisambirize sigaye kwira igihugu cyose hari umuntu ashobora kuba ari nk'umucankuzo ico kintu ari ryambere acumvise umuntu tuvuze ati ubu DJ concrètement mwamushatse kuvuga iki mukoresha ibihe vyuma mbega bikogwa gute ivyuma dukoresha ni no bita ni sonorisation hanini abarimwo ya mabafle abarimwo ya mixeur muga hariyo nindi appareil bien spécifique mu DJ dukunze kwita controller canke pitch canke hari n'abavuga ngo ni scratch canke platine donc ya appareil rero wewe umu DJ ku utabizi ni wa muntu yugiye mu giteramo umusanga yicaye ku byuma azarashiyama akaziki kamwe ku kandi gusabira nashika sometime ugasanga DJ iyo appareil ntarashika kuri yo level yo kuyigura muga ntikibuza ko nubwo yotera telefone yo canga tora akamashini kiyo agacomeka kuri akavyamplifya akavugiriza umuziki abantu bakaryoherwa nawe turashobora kumushira muri kategori y'aba DJ yego urumva ko bisanzwe murafata imiziki mukayicisha muri ivyo vyuma nimba ari machine ordinateur canke telefone kuko narabonye hariho na ama logiciel amwe mukoresha iyo platine bega yufise platine ashobora gukoresha logiciel cyangwa ashobora kubikoresha byose ari bibiri cyangwa ashobora gukoresha kimwe bigenda gute biri kwinshi hariho ama platine ushobora kuyikoresha ubwata atani machine ifise donc asanga dose biri integre indani wico comeka gusa ni disque dure yawe n'ama flash yawe then ukacu mixa cyangwa urashobora ufise machine ho biranyaruka biroroha gusumba ariko umwe wese bivana n'ibimworohera yereka arakora umwe wese afite preference ziwe bijanye na materiel donc hariho ubwoko bwinshi bwa materiel ushobora gukoresha mugabo ibiri basic cyane nibyo twari tuvuze niyo controller iwawe ni machine hamwe bien sûr nayo mabafle mu gihe kuko niho nivyo bica bisohora uwo muziki hama ma logiciel rero ahanini dufite ama logiciel abiri nyamukuru niyo novuga hariho Serato hariho na virtual DJ navuga ko ari twese duhera ko naje niyo nahereyeko ubu nayo kigirisha ubu nayo nkikoresha mugabo still nguma ndayifise hafi gumiri hafi okazu hama budukoresha Serato la difference hagati izo zibintu uko ico gihe dutangura gukora virtual DJ washobora kuyikoresha no udafise platine canke iyo mixeur mugabo Serato yo exige yo kuba ufise intuzenya platine gurusha kuyikoresha mugabo ubu ibintu vyarateye imbere Serato hasigaye hari intuze uragura licence kubyo ushobora kuyikoresha kujya kwa virtual DJ so maga urumva iyo lisansi udashobora kuyigura uca oblige yuko ukoresha kunuze niyo platine cyangwa niyo controller none nk'ayo ma logiciel biraborohera kuyaronka iswe ntibayagura amafaranga menshi wanashima ntagugwa frambo madovize agwidolare mugamura yagura no turi oblige nk'ubu par exemple nuze ariho iyo ndakubwiye iyo lisansi utegezo tugura yanuze yo muri Serato DJ kugira ibe pro
ça permet yuko ushobora kuvuza ama video ga projecteur ça permet aussi yuko nuzenya iyo appareil yose donc ama option yose ifise full package donc aho ushitse tuba limite ngo ibintu bikunda birakunda kwa nk'ahandi ushika machine ikakwangira kagusaba kwenda gushama driver rero nayo umaze kugura iyo license uri free mbega mutubwira nk'amafaranga yo bigugwa nimba atari banga dushaka kubimenya kugira tubone à peu près $100 ku mwaka ni $100 ku mwaka n'amafaranga mugena muragura nkuko duragura igitoro ni abonnement yo mwaka cyangwa ukariya ukwezi bivana n'umwanya ubushaka bivaye n'uburyo bwawe amgaho tuvuze kuri programme yonyene logiciel ngaho hariho n'ibindi turavuga rero ibyo bindi ubona yuko oya hari umuntu je yari twari kumwe yari umuntu akora ama video arambira yuko nk'ama logiciel amwe bakoresha ama video nka za Premiere Pro n'izindi barazikaka sinzi mu kirundi nk'akatwa bita ko baraziba katwe ko dukuyitiza mugabo uwo yashambira ati iyo logiciel rero uyigize gutyo hariho ibintu bimwe indani usanga bitarimo ati ku muntu rero akora akazi kiwe d'une manière professionnelle ati vyizura yigura hama ukaza urahonovela mba tumaze kumva ko Runtowndjs yigura logiciel ikaza iranariha ajya amafaranga ku mwaka yafasha akazi nk'akazi kari professionnel ubona si logiciel gusa tugura hari n'imiziki tugura hari n'imiziki mu hari imiziki iri ikozwe ku bwa club hari imiziki yo ku radio hari imiziki ikozwe ku bwa club hari n'umuziki ushobora kuvuza ku radio ngaha mugabo ukaba ufite version yayo yo muri club isigura rero iyo uwabikoze nawe arabidandaza arabigurisha naho nyene ni kwa kundi rya dollar risohoka gusa ibifise qualité nziza ku buryo niyo uri kurazivuza abantu barumva yuko umuziki uraba hari umuziki ufite akanovera gico ni kintu cyambere numvise kuva mbaho turashaka kuvuza indirimbo imwe par exemple prenons Jolie ya We Love Music uka uyifise version yayo ijya kuri YouTube Freebird nakaba afise version ya Goods kubera barayi remasteriza uyongera ufite yongera rya vibe basubira kuyihinyagira ubundi gusha umudiho bakawukaza neza bakawushiramo ingufu nyinshi umva abayikoze avuga ati iyi ni club ni kugira ngo abantu bawufiringe neza gusumba nimba hari abakunda bizoroshe aha muri club ntituvyoroshe muri club bira ibintu bidundika nuko dome ushaka kwirukana ushaka kubarungika muravuze ikintu gikomeye cyane ati hari umuziki wo muri club hari umuziki wo ku radio hari umuziki peut-être wo mu manza mbega tugiye kuraba mwebwe musanzwe muvugiriza mu hehe mu bihe est-ce muvugiriza muri club muvugiriza twebwe nibaza yuko urubanza rwose sauf peut-être mu kiriyo na anteremo niho mugano mukiriye muri internet sauf peut-être amakamu ngo sino ma cérémonie yose ahantu habakenewe animation twe tuba duhari kandi byose turabishobora byose murabishoboye mugabo umuntu yumvise umu DJ iminsi yose abona gutamba yego abona gutamba abona gutamba hama hariho jewe ikindi kibazo nashaka kwibariza Runtowndjs uyu munsi nibaza ko ari wo mugwi twumva yuko menga uri hamwe hoba hariho iyindi migwi hari iyindi migwi yobi hari y'aba DJ kugira ngo turamaze kumva nko mu muziki barafite amical des musiciens turafise nka théâtre ngo bafise ngo théâtre burundais ugasanga hariho umukoraniriza abantu hamwe hoba hariho ikintu gikoraniriza hamwe aba DJ bose kugira ngo nkejo canke jeje muri DJ bose muri rusange oya ico ntagihari mugabo basi hoba hari iyindi migwi ego irahari kandi nyinshi sinzi ko mwodoha karoje maze kumva Runtowndjs gusa bavuye bavuga ko ndabagira oya ari bo ari imigwi bo bisaye dukorana hariho Holy Star DJ hariho Total DJs bonga mu Burundi Flash DJs hariho Vibe Nation mugani baza ko muca mumva umenga muraryohewe iyo turiko turavuga iyindi migwi y'aba DJ mubanza kuyumvira kubera yuko bo mu ntango tugitangura hari ukuntu haba iyo vaga abantu bose batangura gukorera hamwe sibyo turabona ko bose babigiyemwo ariko après hariho abaciye babivamwo ntibasubira kakariro kacakaragabanuka so diko nico gituma bitugora kugira ngo tubatora amazina direct ni vyiza cyane gose yego hamara ico twariko turabaza naho ati est-ce que ho bariho ikintu kinini naho bavuga ngo collectif y'aba slammer ngo collectif y'aba ndazi je sais pas nta kintu kinini gihari gihuza aba DJ bose bo mu Burundi ku buryo nkejo canke yeje umuntu agiye gusaba nk'imfashanyo nko muri paeje canke handi hantu ashobore kugira ikintu kinini kiba gifatiye hamwe
hariyo groupe ya WhatsApp selector plus 257 bon oya gato hari ukuntu mengo twe duharugwa muri amicale des musiciens sinzi ko ico kintu ya twe duharugwa muri amicale des musiciens mugabo ntibiri clair kabisa nta numbero bifise ko navyo dutahura ko twe dushaka guharugwa muri amicale des musiciens alors que twe tutara musicien twa dukwiye guharugwa muri amicale des musiciens mugabo muri branche y'aba DJ ejo bundi hariho ihuriro yigeze kuba ry'aba artiste hamwe n'abantu basanzwe bakoresha indirimbo z'aba artiste byabereye ingozi hama aba artiste benshi baridogeye ama radio nivyo baridogeye ama television mugabo no mu bantu bidogewe harimo aba DJ mbega mwebwe nta kantu ko kunyinyurana kari entre aba DJ hamwe n'abantu bakora imiziki yuko mubavugiriza imiziki yabo kuko murumva ko ari yo mugura mugabo ari yo imiziki yabo muvuza kwa gusa. Bon d'abord sinzi ko tubwira neza ukuntu bidoze gira tumenye siho twari turi hama tumenye icyo twishura. Ikintu bidoze bavuga yuko n'imiburiburi umuntu wese avugije umuziki haba ku radio canke yaba ari umu DJ mu rubanza ati kiretse a usage personnel yonyene nk'umuntu ariko aravuza mu modoka aho ni sawa ati mugabo umuntu arinze afata umuziki w'uwundi muntu akagenda kuwuvuza ahandi hantu kandi we wari karabicisha amahera ati hariho udufaranga dukenya n'imiburiburi twategerezwa kuja kuri uwo muntu yaririmbye iyo ndirimbo jera fa passer ariko ndavuga nti par exemple ubu Chris Brown yo zakambira ngo ndamuri amahera ngo mvuze indirimbo ziwe kuko navuze ni kuba hariyo platform ya YouTube bakaba barashizeho ukuntu umuntu ushobora kuyumviriza no kuyitereshaje utari amahera cyane baza ko atari kibazo cyacyo sinzi ko boraba yindi option wogira nimba ari yagenye kuri YouTube nimba ari he uyitereshaje ukariha cyo kagira iki akagira icinjira ku yego none ko indirimbo ibiri hajya ukayitora yamaze kuyitanga donc iri hajya n'ubu yishize hajya ni ibintu bibiri barayumviriza cyangwa bayitore ikime muri ivyo mugabo kugiye nyine bidoga ko bataronka akantu kugiye bavuga ngo uyumvirije umuwaye views kandi uko aronka ama views nuko aronka nakanoti sasa kubamaze kubimenya nibaze ko ari kameme atarabimenye cyambaza none bigenda gute wogenda kwitereshaje gute utamuwaye iyo views kurumva deja iyo views wayirabi avuye kwitereshaje urumva ni ya views ni kakanoti karingiye ni indirectement bo sindurumva nibaza tugarutse no hani wacu ico nibaza ko ari kibazo ca droit d'auteur effectivement umwanya hatarabaho structure ikurikirana ibijanye n'amadroit d'auteur tuzokoma twidogera ico kintu kubera yuko normal muko bigenda uko je babidusiguriye nuko buri muntu wese yaterereye mu gikorwa muri œuvre artistique ateza kuronka quelque chose nujya yanditse nujya yarojistra normalement chaque œuvre barayarojistra bakandika uwakoze umva zose bagaprecisa nimba ari basse ni nakavugije basse nimba ari iki nimba ari peinture ni nakagize finissage nakagize coloriage ntumbaze donc maze ko baprecise guco iyo gisohotse kikagugwa kikaba diffuse cyane kikaba ariho amafaranga acaba collecte niyo structure ikaciya redistribuwa ku muntu wese yagize uruhara muri ico gikorwa so mu gihe hatarabaho rero iyo organisation ibikurikirana do A a Z zoguma twidogera ico kintu donc ico dukora twebwe cha dukora nk'abandi c'est-à-dire ko indirimbo wayikunze wowe ucuyidifiza quelque part ucuba nk'umupromoteur w'iyo ndirimbo kuko ico kinacaganya we umuririmbyi maybe ntiyaronse iryo faranga mugabo le fait ko kurayidifiza abantu bakayimenya ejo bizotuma indirimbo imenyekana hano ibiteramo hama nawo kariko kagenda neza ni muri yo sense dukora gushika ubu ariko nibaza ko ari kibazo cha droit d'auteur ahanini ntangorane birabatera n'abaririmbyi bamwe bakavuga ati indirimbo yanje warayivugije hana mugabo nayo wari wanansavye yari kiri nshasha ntangorane bigere bibatera no mu ahubwo nibaza ko tangorane zobatera kuko deja kwinsa barashima intambwe tugezeko mu myaka yahera twitangura baratwidogera ngo tuvuze imiziki yabo mugabo hamaze guca igihe tumaze kubereka ingene imiziki dukeneye ingene meze Phil Baita cyakora n'akarorero arataho gukora zimwe baratahuye umuziki wo muri club n'umuziki wo ku radio ko nk'ubu ndazi ko ngaha ku isaha kuri radio hari amasaha duvate
midi à 14h hari amasaha yo kuvuza ya muziki douce imiziki yoroshe abantu bako barafungura abantu bafungura abantu bararuhuza agaseste hakaba rero n'ubundi mwanya wo gusuya gukabura abantu ugashusha donc rero ni cyakiri yari ko aravuga Phil yuko twebwe duca tuba promoteur mu mwanya tumaze kuba promoteur rero koma tuja kuri umuntu abo no yoturiya kuko tuba turiko tumufasha noze promo ya evre yiwe kuko ishika kure je ndayivugije ejo hari umuntu aje gushazama ejo muri hazo ivuza kandi ariko ayivuza ni yama turiko turavuga gumagaruka kuri YouTube cyangwa ari ma platform asanzwe hari twofata yuko mu majambo makeni magiriranire atamuri DJ hari atamu DJ hari nta muri mzari turakeneraniye twese n'amaradiyo nibaza ko ari cyo kimwe nibaza ko mu minsi iri imbere tuzobanda yadukoma induru kugira ngo ivyo vya droit d'auteur bishobore kugeraho bitugejeje yego tukiri ko rero turabandanya n'ikiganiro dutera nk'abasoza nagira mbaze mbega hoba hariho intambamye mukunda guhura nazo muri uno mwuga wanyu musanzwe mukora ubu DJ kugira ngo dushobore kuraba ingene izo ntambamye umuntu agenda zikora mu nzira intambamye navuga ya mbere nivyo twako turakubwira nk'ubu kubijanye n'ibikoresho dukoresha ubu twasiguye kare yuko logiciel turazigura kandi tuzigura amarundi tuzigura amadolari hama indirimbo zimwe turazigura zo hanze turetse nibyo hari utuntu twinshi tuba dukenewe kugira ngo uyipange neza nk'umu DJ kenshi rero kuba atama materiel tugurira hano byose binda kuva hanze ni ibintu bitugora cyane hama hambavu yico nicyo navuga nuko nk'umu DJ hariho gushika kuri no saha abantu bamwe bataratahura ko ari umwuga nubwo umubwira ko ari umwuga ukamubwira amafaranga ukorera ababona umengo mengura musahuye menga aribyo urumva abantu bashaka kwenteka ico kintu cyo kumo DJ arakazi kandi natwe arizo dukora kugira ngo dushobore kwibeshaho ego ibikoresho nuko kuntu ko kugura indirimbo nibindi ho hari izindi ntambamyi zirahari ikindi cyo bagikomeye nacyo nyene nukuntu aba boss cyane n'abantu nyine basanzwe badatahura yuko arakazi babona kumengo ni ibintu nyene byo kwiryohera nyene ibintu byo ngaho nyene by'ibifeyogoto orke ari akazi kandi kadasanzwe karuhisha temura mbona abantu murakaza agahagarara impande yawe uriko uravuza ngo mwe muratubesha ngo tutuntu gumugira ngo mwe muratubesha ngo mafata umenga we ingena aguma yumva umuziki winjira babona umengo ni ibintu bisanzwe nawe nyine umengo yobikora urumva muri uwo mwanya urumva babona umengo uri kurigyohera uriko nakazi karuhisha sana uriyumvira ko ibintu byose birakora umubiri kuba uhagaze amudije akora nani yicaye ndabero utanguye muri vibe ndabero utanguye 20 gushika 6 dimad uhagaze umutwe nawo guma wiyumvira ati shize mu yahe kugira babandanye indirimbo ifise rythme kandi baza gukunda kugira bagume kuri yo ritme urumva utamu gitondo urumva ya miziki yose muyumva cyo kimwe n'abantu baguma binjira basohoka we yose iguma ngaha sasa rero urumva kugira abantu babitahure ndakunda kubwira abantu ko nagiye n'ahantu ndavuza hari muri famille gushika mu gitondo bejeje bariko barampa amahera umupapa yacu atangura kumbwira ngo ivyo bintu shamwe muratugiye amahera yagusukume ngo nugurira ordinateur umwana wanje nawe nyine akaza arabikora ati niba ubona ko yo bishobora nta kibazo muri acambaza rero yabonye platine acambwira ngo ako karadio kaguwa nga karadio cyanda mugira amadolari namubwira laptop ni na yanyana ngo ngo kumbe vya bintu birazimbe na ati n'imiziki urashobora kuba afise iyi miziki nyene mbwa ntashobora kuyivuza nkuko ndayivuza cyane nta experience mu DJ donc ivyo nibindi dura navyo nyene donc kudatahura ko arakazi kandi ko karuhisha donc umubwiye amafaranga ntabone yuko uje kumusahura cyane iradio ishika kure kandi yumvirizwa na benshi ni ubuhe butumwa mwoha abaturongoye canke abantu bafise ico bajejwe muri iki gisata c'imico kama canke ca art mu Burundi kugira bashobore kugira ico bakoze bibandanye bitera imbere gusumba uko biri uno munsi bon je ubwiwanje nibaza yuko kugira ngo tuvuze kino gisata en général la culture nibaza ko twahagurukira ikibazo ca droit d'auteur
droit d'auteur cyaramaze kubasinye mugabo miza na application gushika kuri no saha niyo nivyo bitarakogwa kandi baza ko twese tubifise mu ruhara kuri ibyo rero no hamagarira abaririmbyi cyangwa umuntu wese yumva ari concerne tutangure kwiga ukuntu ico kibazo twogikemura kuko droit d'auteur imaze kuba appliqué ubuzima bw'abaririmbyi cyangwa abakora kino gisata cyacu ubuzima bwacu buzohinduka cyane tuzogira ico twinjirije igihugu twongere natwe twibesheho mu byo dukora kandi dukunda droit d'auteur yes nziza cyane rwose murakoze mugabo kindi nagira nongere ko ni juste ko bukorosha tufate par exemple nka twebwe vyuma dukoresha umva ko bizimvye kandi biva kure nuze kuntu bibishika amataxi akaba makeya na shipping ikoroha kubera kiragoye ko ntushaka kugura dufate mixeur ya $2000 ukacugura n'amadek yayo ku ruhande byose bava muri $3000 hama bashikara ngaho usanga gusabiza ikori rya $1500 nawe umva ko ubugiye mahera menshi y'amayote azogarutse hama uwikira akaca kaguhe desami esa nene menshi senkani menshi ibintu biba bigoye vraiment abantu hageze nk'umutegeza twumva yo korosha ko biratugora kuronka kabisa n'icuma kinapfuira uragurira pièce yayo donc ivyo byose bibemwe by'umuntu yosaba yego nibaza yuko mubwira bumva kandi ubu dufise leta mvye kandi leta nkozi abantu bari ku kivi bose bafise ivyo bariko barakora nibaza yuko bavyumva kandi bagiye kuza baradufasha kugira ngo ibintu turiko turakora abantu bareke kuvyita ubugenegene aho gubona kara kazi kuko ubunyubuzi bwarahindutse sukuja mu biro gusa suku b'umuganga sukugira gute ibi byose dukora bibi akazi kandi kashobora gutuma twibeshaho yego ndashimiye cyane gose Runtowndjs kiyago caryoshe n'umwanya ucutubana muto nibaza ko tuzorondera ubundi mwanya wo kuyaga twisanzuye tuvuga ukuntu mu DJ ashobora guhinduka umuhinyanyuzi hamwe n'umuririmbyi narinzi ko tuza kubivuga ko mugabo ntibyashoboye gukunda mugabo nibaza ko tuzoronka ubundi mwanya mu bidukundiye yego murakoze cyane yego twayanze neza cyane gose tuzodukenera twe turahari yego tuzoza tubaha ivyo mwikundira yego murakoze cyane reka dushimire DJ Philbite kubona witavye ikiganiro cacu murakoze cyane dushimire DJ Patsman reka nshimire nanje Kazoza FM yego murakoze cyane dushimire na DJ Zenobino kubona witavye ikiganiro cacu murakoze cyane Kazoza FM murakoze cyane yego nshimire cyane gose namwe mwariko murakurikirana iki kiganiro dushimire Junior reka dufasha hariya muhinga bw'ivyuma kugira ngo amajwi abashikire abari ku radio hamwe na Patrick Mihigo hariya amasanamu bari ku ma réseaux sociaux ashobore kubashikira atagatotsi Reno niyo nkeza n'ivyo narindemesheje ikiganiro ndatira nanje gifashwe mu mugongo na Pasak na nyene fashwe mu mugongo n'ishera mu gihugu vya Buraya hamwe na Africalia aho muri mubandanye mugira ibihe vyiza naho butaha Kazoza FM, be your own boss.